Amakuru yacu tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganira kuri ibitero biheruka mu burasirazuba bw'icyo gihugu ivuga ko byakozwe n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Eugenie Mukankusi arakomeza. Igisirikare cya Kongo uyu munsi kuwa mbere cyavuze ko umutwe wa Kisilamu wigambye kuba ukorana na leta ya Kisilamu ari wagabye ibitero bibiri mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bw'igihugu, mu gihe meya yafunze amashuri yo mu karere, insengero n'amasoko bigakarizwa umutekano. Igisirikare ejo ku cyumweru cyavuze ko ibyo bitero byakozwe mu buryo bw'umutwe wa ADF byakoreshejwemo ibisasu biturika mu bihe byahise. Nta muntu wiciwe muri ibyo bitero byombi uretse gusa ukekwaho gutega bombe mu gitero cya kabiri nyuma y'uko igisasu yari atwaye giturikiye mu ihuriro ry'imihanda igendwa cyane. Ikindi gisasu cyaburijwemo kare mu gitondo cy'umunsi w'ejo, hakomereka abantu babiri kuri kiliziya bagaturika. Ibirego by'igisirikare byahuye n'inyandiko yatangajwe n'intagondwa z'umutwe wa leta ya Kisilamu AES zigamba ko zagabye ibitero, zivuga ko ibisasu byahitanye abantu babiri. Ibiro ntaramakuru Reuters byo mu Bwongereza dukesha iyi nkuru ntibyabashije kubona ukuri ku ruhande rw'abadafite aho babogamiye ku byo umutwe wa AES wanyujije muri Telegram. Uyu mutwe wigambye ubundi bwicanyi inshuro zibarirwa muri 40 bwitiriwe umutwe wa ADF mu myaka 3 ishize. Minisitiri w'itumanaho wa Kongo yavuze kuri Twitter ko umwiyahuzi wateze bombe ari we ubarwaho igisasu cya kabiri cyaturitse mbere y'igihe. Umuhungu wa nyakwigendera Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya ashobora kwiyamamaza kuba perezida mu minsi iri imbere. Iki gitekerezo gihangayikishije impuguke mu by'ububanyi n'amahanga. Saif al-Islam Gaddafi, umuhungu wa nyakwigendera Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya, amaze igihe atagaragara mu ruhame kuva mu mwaka wa 2017 arekuwe n'inyeshyamba zari zamufashe. Ubu agaragara nk'uwitegura kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'Uburayi na Amerika byifuza ko yaba muri Libya mu kwezi kwa 12. Kuba agaragara muri aya matora biteye ubwoba abadiplomate ba Amerika n'Uburayi n'impuguke mu by'ububanyi n'amahanga. Baravuga ko igihugu cya Libya gisanga mu bibazo bihagije bigitegereje hatiriwe hinjiramo umuhungu wa Gaddafi utavugwaho rumwe n'abatari bake. Zimwe mu mpuguke mu byerekeye ububanyi n'amahanga zibona ko kwinjira kwe muri politiki ya Libya muri iki gihe byaba bifite isura yo gushaka kwihorera kuruta iyo kunga abaturage. Saif ushakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rumukurikiranyeho ibyaha by'intambara amaze igihe avugana n'itangazamakuru rya Amerika n'Uburayi abinyujije mu bahuza. Ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryasohoye raporo ihamagarira ibihugu byo ku isi guca burundu ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu n'urugomo rukorerwa abirabura n'abafite inkomoko muri Afurika. Uretse guca ivangura, umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Michelle Bachelet arasaba ko abirabura banahabwa indishyi kubera ibibi bakorewe. Iri jambo rya Michelle Bachelet rikurikiye raporo ishami ry'umuryango w'abibumbye ayobora rimaze gusohora nyuma y'urupfu rwa George Floyd muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi raporo imaze umwaka itegurwa igamije kugaragaza uburyo ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu n'urugomo rukorerwa abanyafurika n'abafite inkomoko muri Afurika bigenda byiyongera. Ni raporo yasesenguye impfu z'abantu 190 biganjemo abo muri Amerika. Igaragaza uko abashinzwe umutekano akenshi bataryozwa ibikorwa bibangamiye uburenganzira bwa muntu n'ibyaha bakorera abantu bafite inkomoko muri Afurika. Ukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tujye mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Leta y'u Burundi yatangije igikorwa cyo kuvugurura itegeko rigenga itangazamakuru muri icyo gihugu. Minisitiri w'itangazamakuru yavuze ko biri mu rwego rwo kujyanisha itegeko n'igihe. Ihuriro ry'amaradiyo akorera mu Burundi ririfuza ko muri rivugurura hagabanywa amafaranga yishyuzwa n'ikigo gishinzwe iby'itumanaho. Iyi nkuru turayibaza Eloge Willy Kaneza. Iri tegeko rigera ihinyanyurwe ni ryo mu kwezi kw'icenda 2018. Imvo nyamukuru zatumye leta yiyumvira kurisubiramwo nuko hasigaye hari ibinyamakuru vyinshi bikorera ku buhinga ngurukanabumenyi n'imbuga nkoranyambaga, kandi iryo tegeko ataco ryari ryatekanije kuri n'ivyo binyamakuru. Ikindi ni uko umwuga wo kumenyesha amakuru ubu wahurumbiwe cane kurusha n'abakiri bato, harimwo n'abatazi uko umwuga ukorwa hamwe n'amabwiriza bugenga. Rino tegeko rishasha kandi rije no gufasha kugira ntihagire abantu basubira kugurura ibinyamakuru bariko barisinira bakugaruka uko bigombeye. Marie Chantal Nijimbere, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Burundi. Ko dushaka guhinyanyura turashimikira cyane kucerekeye amaradiyo yegereye abenegihugu, ariyo maradiyo communautaire. Ayo maradiyo nuko muri rusangi twasanze hari benshi bahurumbira kugurura ibimenyesha amakuru vyegereye abenegihugu, mugabo amaradiyo communautaire ayo akavuka no munsi ejo agaca yugara. Bivuga ngo ni umugambi mwiza, mugabo birasaba ko habaho itegeko ryo kugira ngo umuntu yugurure, mbega kugira umuntu yugurure radio
radiyo y'abenegihugu ko tuzi ko ifite akamaro kenshi ku benegihugu baba bayegereye. Ni ibiki vyosabwa kugira ngo dushobore kugumeza iyo radiyo ifise ubuzima burebure, ntiyuguruke uno munsi ngo gice yugara canke ngo yuguruke uno munsi tuze twumva hari yegereye y'abamenyesha amakuru. Mu iteko rishasha umushikiranganji wo kumenyesha amakuru banifuza ko haba gutandukanya ibintu cane cane mu gukora ivyubahiriza bikanisunga imico n'imigenzo y'ikirundi. Itegeko nico gituma rijaho kugira ngo rishobore gushiraho uburimbi canke gutegekanya ibintu abantu bomenyekanisha bidatitura imico yacu y'ikirundi canke bidatitura ivyo twategerezwa kumenya. Ni naco gituma rero dusaba ko bazoza muri ibi biganiro twabasavye yuko bagira ico baterereye kugira ngo ibiganiro canke amakuru canke amareresi aca ku buhinga ngurukana bumenyi turaba hano mu Burundi ashobore kuba ari amareresi adatitura akaranga k'igihugu cacu c'u Burundi. Muri iryo tegeko rero ni naco gituma twasavye ko abazoba bari mu guhanahana ivyiyumviro bohanahana ivyiyumviro kukungene umuntu yokwita umumenyesha amakuru, mbega yameze gute, mbega hari ikigo coba kijeje kwigisha abamenyesha amakuru canke kubasahiriza ubwenge canke kubaha urupapuro rudondora ko uwo muntu ari umumenyesha amakuru vy'ukuri akurikiza ibisabwa canke afise ubumenyi bukwiye kugira ngo ashobore kurangura uwo mwuga wo kumenyesha amakuru. Muri zino minyanyuro urunani rw'amaradiyo akorera mu Burundi rwifuza ko habamwo kugabanizwa amafaranga yishurwa muri ARCT, urwego rujejwe gucungera itumatumanako amakuru mu gihugu. Onezime Harubuntu mukuru w'urunani ABR rw'amaradiyo akorera mu Burundi twarasabye yuko imenyesha amakuru mwotugabaniriza amahera dusanzwe turiha muri ARCT baduharira kwanza mu madorari aratuvuna, kandi mubona yuko ibimenyesha amakuru ari umupartenaire incontournable, birakenewe haba mu iterambere ry'igihugu, haba mu gushinga neza intwaro rusangi. Ibimenyesha amakuru bitariko birakora neza byogora. Hariho n'ibindi twasavye mu dushikira imbere nyakubahwa mushikiranganji, nuko ahantu hasanzwe hari ivyuma vy'amaradiyo duhereye nk'ahimanga hejuru hari ivyuma bituma amajwi askwira igihugu cose. Twarasavye yuko boduha umurongo w'umuyaga nkuba udacika, amatara kama hari, tugasaba najye amabarabara ajayo, kuko uno munsi hariho nk'ahantu hitwa Inanzigwe nta modoka n'imwe ishobora gushikayo, kandi n'umusozi uriko amabuye bagira vya pava yumva amabuye arahari, ngira ntibyogorana cyane. Iminsi 3 niyo abariko biga iminyanyuro bazomara ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kugira ngo bahurize kubizohindurwa mu iteko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Barimo abakuru b'imenyesha amakuru, abaserukira leta n'abandi bava mu mpande zitandukanye zo mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Turacyari mu Burundi. Abaturage bo mu ntara ya Cibitoke begereye umupaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda basaba ubutegetsi bw'u Burundi gufungura umupaka ujya mu Rwanda nk'uko byagenze ku ruhande rwa Kongo na Tanzania. Iyi mipaka iheruka gufungurwa yari yarafunzwe kubera ikibazo cya virusi ya corona, ariko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wari usanzwe ufunzwe na mbere kubera ikibazo cy'umubano w'ibihugu byombi. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza. Twibaza ko bizoca bibandanya nini wacu mu ruhande rw'u Rwanda hariya kuruhwa ko naho bazoca bugura umupaka, mugabo twararindire turabura, byatumye rero tutanire umunezero wacu usubira aho wari uri. Ubu ni umwe mu banyagihugu baba mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa ico gihugu gihana n'u Rwanda. Avuga ko amaze kumva ko umupaka wa Gatumba ujabuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'uwa Kobero uja muri Tanzania yuguruwe mu ndwi zibiri ziheze, we na bagenzi we bari biteze ko nabo bagiye gukomoregwa bakemererwa kwinjira mu Rwanda atangorane. Naciye numva binezereje cyane, nca nibaza ahubwo ati bava hariya baca baza kugurura hano kuruhu, ariko gushika na n'ubu nuko hugurura nkuko buguruya abandi, hanyuma natwe imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ikabandanya. Basaba leta n'ukuri nk'umubyeyi ko twugurura ko yarinze yugurura handi za Gatumba hehe, natwe ko budufasha umupaka wa Ruhwa nabo bakawugurura kabisa, kandi baba badufashije cyane. Twebwe ntituzi igituma badashobora kugurura umupaka wa Ruhwa Bugarama. Bemeza ko bahahombera vyinshi, bagasaba impande z'ibihugu byombi kuganira bumvikana kugira ngo uruja n'uruza rusubire kuba rwose. Nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ko bo bicara hamwe bakayaga bakugurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira. Igihe umupaka wakora twarashobora tukora mu Rwanda tugashobora tumandere na mu Rwanda tukaronka udufaranga twabasha kuraba utudagara tw'abantu. Ngo dusa n'abantu twishe, dusa n'abantu baboshe. Bakugurura imipaka ubu rero ntacyo
dufise kudukora turicaye ntacyo tuhaye turakora. Icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka, kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka. Imodoka yahora ijayo igakurayo ibishobora kumufasha canke se bigafasha umuryango mu gihe aba ari umushoferi nka jenda umushoferi, guhera icyo gihe byaciye bicumbagira. Igihe iyi mipaka Uburundi buhana na Kongo hamwe na Tanzania yugururwa mu ntango z'uku kwezi, umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yaribukije ko yari yugawe mu ntumbero yo kwikingirikiza c'umugera wa corona. Abarundi bashobora kuja muri Kongo canke abakongomane bakinjira baciye ku mupaka wa Gatumba. Muvyumve neza, ni umupaka wa Gatumba wonyene, co kimwe n'Ikobero hamwe n'imakamba Mugina. Ivyo nivyo tuzoherako bobandanya bashira mu ngiro zijya ngingo nziza zo kwikingira coronavirus kwijajare. Yamara n'ikibazo c'imigenderanire catumye imipaka yugagwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Abanyabugarama mu karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda basaba ko cokugwa mu nzira. Kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika baributsa ko kubona batekigenderanira na bene wabo b'Abarundi agahombo ari kanini. Ahani naho hari isoko ryaremwa ku bice birenga 70% n'Abarundi bavuye mu ntara ya Cibitoke. Mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino, natwe tukajyayo tukabahahira, nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara, natwe ibyo dukeneye tukabizana. Hano twahakuraga amafaranga trimuse amafaranga 2,000 ku munsi, ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara. Ubu ngubu turi hano ku muhanda nta gice tubona. Imiryango yagiye ishakayo, abavyeyi babo ndibabona uko babasura, n'abana ndibabona uko basura abavyeyi babo. Nkanjye niho navukiye, ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi mbandi kubona jama yanjye hako yago sinanayiha ukuboko, ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze fraction. Ubu nukuvuga ngo ngiye ubu hano mu Rwanda ntarekanye n'umuryango, kuko manake igisokuru cyanye kishi cyo kwa mama kiri Burundi. Nakuze no mu kai Burundi, nabanca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo, byari ibintu byiza, ariko kugeza ubu nta muntu numwe ugi Burundi. Naha hakujya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibeshya nyine ngabo yagerayo. Mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo imbari byo bapfa bakabyorosha, kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane. Esaye nko mu minsi ya corona ho ni ibibazo bikomeye cyane. Mu kiganiro catanzwe n'abavugizi b'inzego ku munsi wa gatanu heze, Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yishuye ko iyo myidogo y'Abarundi n'Abanyarwanda batuye ku mupaka izotorerwa inyishu vuba n'ibiganiro vya politike n'imigenderanire. Ngira murazibuka umupaka w'Uburundi n'u Rwanda wugawe ku mvo mwese muzi z'umutekano muke n'imigenderanire itari imeze neza, ariko nk'uko mubizi ibiganiro byaratanguye hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda biciye mu nzego zitandukanye. Hariho abategetsi baja barabonana n'ab'i Rwanda. Twizeye ko mu minsi iza ikibazo kizotorerwa inyishu. Uburundi n'u Rwanda turabanye gushika isi henuke, kandi duhamagariwe kuzobana. Nibaza ko bitebe bitebuke imigenderanire izosubira igende neza nta nkeka, imaze kugenda neza nayo mayira azokugururwa. Murakoze. Ivyo biganiro hagati y'ibihugu bibiri bivukanye bimaze hafi umwaka biriko biraba. Bimwe vyabereye mu Rwanda, ibindi bibera mu Burundi. Abanyagihugu begereye umupaka ku mpande zose bobo bifuza ko vyonyaruka inzitizi zikava mu nzira. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi twambuke tuje muri Tanzania, aho impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta zivuga ko zugarijwe n'ibibazo by'urusobe bishingiye ku kuba batagihabwa imfashanyo ihagije. Umva uko babitekerereje James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera muri Tanzania, ubwo yabasuraga yitwaje icyuma cye gifata amajwi. Kimwe gusa nuko tuvuze ibintu twebwe ngaha mu nkambi, kweri hariho amashirahamwe menshi mu bihe vyahera yaza tubaza ibintu ukuntu tubayeho tukabisigura, mugabo tubivuze tukitega yuko ivyo twavuze vyasohoye tukakena. Turavye nk'ubu n'inyuma y'inkambi baratubuza kujayo, dusohoye nk'iyo mu mayira tubona ngo abahamiyaji bakatwirukako, nuko ubucitse kw'icumu akagaruka ngaha mu nkambi akaza yababa yasenzekaye, ubundi nawe abandi nabo bakabatwara. Nuko inzara ntaho tuja, ntaho turaba, ntaho twirukira, ntanaha. None ubona twokora iki? Inzara harirarenga tutariye kugira ngo tuziganye, kaja ngaho tukatuna. None twicaye ukubona twobaho gute? Tembo n'amagorwa twatewe n'amagorwa kweri. N'amahera yaha mu nkambi ntapfadika. Abatwege b'amasikini tutakigenda mu giha n'ugutunatuna amaso ngaho. Nzanye n'abataruka mu giha bo bararonka nangahe bakagura utwo basuma bakarya. None nk'abatwege naho
abatamakazi n'abatama turaza gupfa kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi none ubona twobaho gute ahubwo jewe mbona yuko ngaha kweri mw'iyi nkambi ikintu cerekeye ubuzima bwo mu bifungurwa kweri ndabona yuko umengo ico nico kigizene kiduteye ingorane kabisa kikaduteye ingorane gose nk'umuntu aronsa ko gafu akagatwara ku isoko akakabisha n'ubuzanye ibindi bifungurwa kuko nta kwamira kundi imwe nk'iyo fu kugira ngo tugume tuyirya ataco tuyikavye usanga naho nyene n'abana bacu usanga bagenda bagira ingorane z'ibigwara kare nabagiye kwibaruka bahora bahereje utuntu batana muhira nk'akadobo nk'iki ariko ubu nta na kimwe bahereza n'agasabuni ntibabaha baze n'amaguru kuva ku bitaro tuvuge nkuva mu zone ya kade ya 18 cyangwa ya 20 ava ngaho n'amaguru agasika hariya mu zone ya 18 n'amaguru ivyo kweri nivyo turasabye UN icyo kibazo n'ukuri igerageze ikiturabire cha wibaza warashitse ushitse baguhaye agasari kandi ukajyamika hasi none ku gasari komara imyaka 3 ukikajyamako ikireta nuko maze ikindi naco bakaca bavuga ngo duhaye ngo imiryango bameze uko ngo duhaye ngo abapfakazi ngo duhaye ngo abatishoboye bamwe bishoboye none baca yakura hehe yo kugura kagasari kandi ntibashoboye kuja inyuma y'inkambi kubera ko nta ruhuca dufitiye none wowe watishoboye acagakura hehe twebwe turasaba yuko UN yoraba ibiharuro nk'uko yadufashe bwa mbere kuko none n'isafuriya dufise zaratobotse ibibido dufise zaratobotse kira kintu cyose yo baratugabiye byaramaze guhera ubuteka UN nk'iko yatwakiriye kadushikana no muri Tanzania twari tugowe reka yo yaratwakiye n'utuzira dufasha kutwubakira ahubwo nibandanye n'ubu idufashe hanyuma igihugu cy'amahoro n'icyaboneka niyaba barambiwe twebwe twiko turataha hanyuma ikindi cya kabiri nibarabe rero kimba ari ubwo bugari baduhereza butuma tumererwa nabi cyane bagomba ko dupfa nibahereze uburenganzira UN irafise ibibanza yitunguruze ko nta kindi twohagarara ko guko ngaha turaruhiye nihere ku murongo hubwo kujya nyene yatwakiriye iduhe kujya nyene kuko ndabona umutekano mu banyagihugu bosubira kuba hamwe hariho n'igihahunguka atafise shikira none akavuga ati none ino ndabuze ho njyama ntariya nuko nyene akapfa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene akapfa kugenda uko nyene niho benshi wumva baca bagaruka kubera basanze ataba ari bushikire kaja mu bindi bihugu kandi no mu ivyo bihugu hari igihe badashikayo canke bagashikayo nta nuko baba bazi ibihari gutyo nukubera nugupfa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza ico nifuza rero UN nuko yodufata nk'umuvyeyi wacu igasubira ku murongo yahorako nk'uko ari yatwakiriye ikaturosa ivyo dukeneye mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mu gihe ikibazo cy'ubushomeri ku barangije amashuri gikomeje kugaragara mu Burundi, bamwe mu rubyiruko baravuga ko bagenda bahindura uburyo bakoreshaga mu gushaka akazi, kwimenyekanisha no kwihangira imirimo mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo. Mu baganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iki kibazo harimo Dieudonné Nahimana wiyamamaje ku mwanya wa perezida umwaka ushize, ubu akaba akuriye ishyirahamwe ry'urubyiruko New Generation Burundi. Harimo kandi na Leopold Maroha wize ibyerekeye uburezi, Rock Bideri nawe watumiye muri iki kiganiro yize ibyerekeye indimi. Iki ni igice gito cy'ikiganiro bagiranye. Duhereye ku buryo Leopold Maroha abona ikibazo cy'ubushomeri mu barangije kaminuza. Nyakubahwa Frederic, nk'uko bivuze haciye imyaka 2 ntegereje kaminuza mu Ruhengeri. Ko icyo gihe nta kazi naronka, umuntu nicaye ngaho umugabo kwicara nyine sinzi kwicara ko umuntu aguma yikanga nubwo akazi kagoye kuboneka. N'uyu munsi rero amaperedofe yose tubona nk'uko bivuze n'izi bya education, n'izi faculté ya education, igisata kijanye n'igifaransa n'icyongereza, iyo turiko turaraba amaperedofe aba basaba ama experience, ntushobora kugira experience uvuye ku ishuri. Usanga baronka akazi ari babandi nyine bakazi kagumamo babandi nyine bamwe bari bagasanga nyine. Twebwe rero tuba twibaza, je namwe nibaza ikibazo kimwe nigeze no kwibaza umunsi umwe nakibaje umuntu tumubaza ati none gute batatugirisha ama formation certifiante au moins aduha ama experience, kuko kandi ibyo bita experience d'ailleurs je sinumva ko ari na experience kuko bisaba kuba umuntu yangaje abantu bamaze gukora ahandi, aho kwangaje abatarakora
bangaje abakoze hanze rero kikaca kiba ikibazo ku bantu duheza barashobora kugeraho hari abageraho bakurukuruka batararonka akazi batarakora. Ariko Leopold, igihe muba muri mu mashuri muraronka akaryo ko kwimenyereza mu mashirahamwe canke mu biro bakabaha nk'akanya mukagira ivyo bita stage? Ego jewe nkaje yadakubwiye muri education mu Ruhengeri dukora stage y'umwaka wose, twakoze stage y'umwaka wose n'amaze umwaka wose nigisha Igifaransa n'Icongereza muri secondaire, hanyuma turandika ibitabo. Rero ibyo byose ntibazifata nka experience rero kuko bafata ko umuntu yabikoze yiga, kuko nta certificat bamuha yabyo, baca bafata ko umuntu ari mu ishuri. Ariko iyo ni experience ikomeye cyane, n'umuntu amaze umwaka wose yigisha akabikora nka stage kandi bakamukota avec cotation ziri fixe, urumva ko iba ari experience ikomeye cyane. Ariko rero kubera ko atarupapuro rundi muri apart ya diplome uba ubifitiye, irabiharwa nka experience. Icyo kibazo kihari. None Leopold Maruha, nk'uko mumaze kumara nk'imyaka irenga 2 mutaronka akazi, hari ibintu mubona mwohindura ukuntu mwahora musaba akazi kugira ngo murabe ko byogenda neza canke mukagira nk'ibindi vyiyumviro? Nta bintu bishasha muri ko muragerageza, kuko hari ibintu byinshi byahindutse kuva mu myaka nko mu myaka 2 iheze. Ubushomeri bwari buhari, ariko haraje n'ikiza ca COVID-19 cyatumye n'ubuzibuke bwari buhari bugabanuka kurusha. Hari ikintu muri ko muriyumvira kugira ngo murabe ko mwuva muri ubwo bushomeri? Jewe niko ndaraba ikintu cya mbere coco, reka nkubwire ko Frederic nawe ko atwumviriza, hari ikibazo dufise abantu twize muri systeme za kera, muri systeme ya kera. Nka jewe nkubwire kuva niga narize secondaire, narize primaire, niga secondaire ndayiheza, sinigeze mbona ikuru ya entrepreneuria. Ivyo ndabikubwiye, narize ndaheza sinigeze mbona ikuru ya entrepreneuria. Nize secondaire, niga muri secondaire nize lettre moderne, nza muri université Burundi niga littérature anglaise, langue littérature anglaise, urumva naho nyene ni bya bintu by'indimi gusa, littérature tu. Hanyuma tuva muri ivyo, umuntu amaze kuja mu Rwanda niga ibya education, sinigeze mbona ikuru ya entrepreneuria. Hanyuma iyo rero abantu bariko baravuga ngo nitugire nidukore nitwirondere n'ibisubizo, je mpora ndababaza nti abo duha tuganira mpora ndababaza nti okay, mwe muriko murabivuga muriko mukorera leta, sivyo? Mufise n'imitahe kuko muramaze guhembwa, kuko mwebwe mumaze ko imitahe mutosohokana iyo mitahe mufise mukaja gukora, natwe mukatwita tugakora. Ni ikibazo gikomeye cyane rwose. Ikibazo muvuze cyane entrepreneuria ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ariko rero cyo ndiko ndakora ubuntu ari ndiyumvira ndavuga nti kameme Uburundi buriko burinjira muri East African Community daye ndiyo buri, kandi turiko turarabisi terija isirakeneye icongereza. Ubu ndiko ndarondera negeranya abantu pendant les vacances, abanyeshuri, kuko nk'uko abafaransa babivuze, l'oisiveté est la mère de tous les vices, et les mecs qui ne font rien deviennent la terre du diable. Rero nafashe iyo slogan kugira ngo mbimirize abavyeyi bafata abana babo babaduhe, tubegeranye, tubokipe pendant les vacances, hanyuma tubigishe babe occupé utilement. Icyo nicyo kintu natanguje, nubwo niyo gitangura n'ibyo ariko natanguza kugira ngo ndeke kwicara nanje. Ni ikimburo cyiza cyane rwose. Muravuze ikibazo gihambaye cy'ibintu mutashoboye kwiga muri mu mashuri ca entrepreneuria, ariko duhishije ko turi kumwe n'umushirantahe Dieudonné Nahimana asanzwe arangurira ibikorwa nk'ivyo. Nashaka kubwira mbere na mbere, imbere y'uko duha ivyiyumviro canke ubumenyi mu vyerekeye ukuntu abaheje kaminuza bo kwiyungunganya bagatangura ubuzi bwabo, bagatanga n'akazi kabakikorera twabo, nashaka kubwira mbere na mbere atubwiye ukuntu abona ico kibazo c'ubushomeri mu rwaruka cyane cyane mu barangije kaminuza. Ushanaye Dieudonné Nahimana. Urakoze cyane. Nibaza yuko waje kuvuga, yamaze kuvuga ikibazo gitangurira. Ikibazo gihagaze bwa mbere no muri ico no kwita systeme educatif, ingene ibijyanye n'amashuri n'inyigisho bitunganijwe.
usanga bidaha akaryo ko umunyeshure yiga kandi azi neza ko ari bazo kwironderera akazi agashobora no kuba agatanga. usanga rero ingene amashuri yari atunganijwe kera aho ubuzi bwa mbere bwihutirwa bwari bwo gukorera muri leta cyane cyane ibijyanye na administration gutunganya ibijyanye n'ibikorwa by'intwaro n'ibiki icyo gihe ubuzi bwari buboneka reka ko twe tugira ikiganiro turatumira n'abantu babize amashuri ya kera bavuga ati twe bagenda ku ishuri ukiga ibintu uzi neza yuko uzobiheza ucuronka akazi kubera ko atabandi bantu bari bafite ariko babikora. ubwo rero bw'uburyo bw'ingene amashuri atunganijwe ico gihe n'uyu munsi niko bukimeze. Donc systeme iracameze uko nyene ituma abantu baja mu mashuri mugabo bakagenda baheza ukamuha uti gukora iki ugira ibintu yuko azi ibintu biri vyose ari enseignement general mugabo ata kintu kiri fabika kiri pratique ashobora kuba ariko arakora. Ico ni ikibazo ca mbere kijanye n'ingene uburyo bw'amashuri butunganijwe na systeme scolaire ingene yubatswe muri bihugu byacu. Icya kabiri ni ikibazo kijanye na kimwe mwamubagize nyene muti amasaje mukora imbere y'uko mutangura kuva amashuri mutangura gukora amasaje atunganijwe gute. Donc ibyo bita amasaje amashuri asigaye agenda kurunga abanyeshuri bagenda kwigugira kwimenyereza usanga bagenda atatunganijwe neza atanga uburyo bwo kuyashigikira burimwo. ugasanga umuntu umunyeshuri yize informatike mugabo agiye gukora ahantu mu ishyirahamwe bamuhinduye nk'umuplanton azaratwara ikuriye hari icubana cyangwa hariya hanyuma akaza bakamupimira urupapuro y'uko yagize stage mugabo atakoze ibijyanye n'ibyo yize kubera ko iby'amasaje bitari subventione. icya gatatu nurangiriza ko ku bijyanye n'ikibazo gice gituma habaho ubwo bushomeri ni uko abanyeshuri naho baba bamaze guheza ibijyanye n'ibyo bize ni uko usanga bitoroha ko bumva ko bashobora gukora ibitajyanye n'ibyo bize. ni ukuvuga murazi yuko muri ibyo bihugu muri amerika cyangwa ahandi hari ibyo bita amajobu, hari ibikorwa umuntu ashobora gukora nawe bitari bijyanye n'ibyo yize ugasanga arashobora kuvuga ati ndashobora kuza gukora muri resitora, ndashobora kuza gusiga irangi naho nize icyongereza cyangwa nagize iki. ugasanga rero hariho umuco wundi mu buryo bw'ingene tumenyereye ibintu ugasanga umuntu yitwa ko yahejeje kaminuza ngo ntiyoza gukora akazi gasa n'agasuzugurike. ikibazo c'umuco ko arizo ntambara zitatu nyamukuru zituma habaho ubushomeri muri kino gihugu. ikibazo c'umuco turakigaruka ko kandi ikibazo c'ukuntu abahejeje kaminuza bashaka kwiyungunganya bagatangura akazi turakigaruka ko naco nyene ariko nagomba tuhe n'ikaze umushirantahe Roch Bideri nawe nyene ari muri iki kiganiro akaba nk'uko twabivuze yahejeje muri kaminuza Ines mu Rwanda akaba nawe nyine gushika ubu atararonka akazi. nashaka Bideri Roch muraho murakomeye? muraho neza n'amahoro turakomeye. yego ndabaramukije cyane ndabaramukije n'abatumire turi kumwe muri kino kiganiro ndabaramukije n'abariko baradutega amatwi bose. inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje.